muduze ibiganza. jewe nitwa Buhume Prime Munyagisaka mwene Mukoto Marisero wa Kayanza, Marisero wa Gahizi ka Kayanza kandi irahisha ya Rutegama rwa Rutabunda rwa Mosozi ya Mabinga wa Semabuguto. Ayo niyo nibuka. Ibitavuye hasi byuzuye ntibishika hejuru ngo byuzure. Ugwaruka ruri ngaha mu byumve, umuco niwo wubaka umuryango ukubaka igihugu. Dutaye umuco dutaye umuryango, dutaye igihugu, kuko umuryango niryo shimikiro iterambere rihera mu rugo, umuryango rikabandanya gushaka igihugu. Uwo muco rero, iyi ndero yo hazi yiko je mishika ngaha umwana wanje mutamaje ngo papa ngo uje mucanwa nibiki, nambwiye nti nigicaniro. Mwebwe bavyeyi muri ngaha, iki kintu batwibukije muze kitwibutse ya ndero yo hazi ko ya kera. Twicare dusigurira abana imico n'akaranga k'Uburundi bwacu, kugira ngo ejo canke hirya y'ejo nizabusanga abana bacu atari abarundi atari n'abazungu, ahubwo tutazi ico babaye icyo ari cyo. Muze rero akaranga tugakomeze, kuko basokuru baramaze bati utakaranga ukabutaya akabanga ugatorana karanda. Uwo mugani urahambaye. Dufashanye guteza imbere imico n'akaranga igihugu cyacu, dufashanye kurera Uburundi bw'ejo. Ejo turonke abagabo b'ijuru n'ijambo bumva icyo ari cyo akaranga, bumva icyo ari cyo umuco w'ikirundi. Bazavemwo abapfasoni, bavemwo n'abagabo bubaka igihugu, gutyo dushobore gutera intambwe tugana kuri ya mbona kazoza igihugu cyacu, aho muri 2040 tuzafise igihugu cifashe, muri 2030 kizaba ari igihugu giteye imbere. Chando